Haleluya. Haleluya. Iyi migoroba tugiye kugenda tubamwo y'indwi ya nyuma irangiza umwaka wa 2023, tuzoza dusenga amasengesho yo gutegeka. Amen. Kandi muri ano masengesho uzoyabonamo Imana mu izina rya Yesu. Haguruka dusenge. Baduze iyi mikrofone duge gusumba hano gato, ko hari igihe bisaba ko umuntu adakoresha imbaraga nyinshi. Haguruka umere nk'umuntu bikunze, uvyiyumvemwo kandi usengere umwanya ugiye kubamo, kuko ni umwanya ukomeye. Ndasenga ngo Imana itwiyereke, ndasenga ngo Imana ivugane natwe, ndasenga ngo Imana yumve gusenga kwawe. Zamura ukuboko kwawe dusenge. Naho abantu batokwemera cyangwa ntibemere ibyawe, ntacyo bitwaye. Kazima mu ijuru hari igikorwa bagomba gukora. Iby'Imana igiye gukora izotuma n'abatakwemera bakwemera. Haleluya. Aho Imana igiye kukuvana bizotuma abatemera ibyawe Imana ibemeza. Haleluya. Nyemerera dusengane Imana, ugira ibintu utegetse ku buzima bwawe, ugira ibintu wase, ugira ibintu uhakanye. Isengesho tuza gusenga kuri uno mugoroba ni ukwanga. Kandi nagenda kubwire ngo uyu mugoroba ushobora guhinduka wubaka ubuzima bwawe. Uyu mugoroba ndumva tuza gusenga ibintu bigahinduka. Nyemerera dusengane. Ushobora kutabiha umwanya cyangwa ubiha agaciro, ariko ijuru nagenda kubwire ngo hariho imirimo itangaje, hariho imirimo idasanzwe, hariho ibintu ijuru rigiye kubaka uyu mugoroba. Haleluya. Hari imbaraga z'Imana zigiye kumanuka, kuko abadayimoni bari kubarondera ibimazi. Nawe cyashoka ko wari urimo, ariko reka ndakubwire ko hari ibintu Imana igiye guhindura. Nyemerera dusenge. Amen. Haleluya. Ijoro ryo kuwa gatandatu naraye hano ndasenga, ndabwira Imana nti Imana, ndazi ko kuri Noheli hama hagwa imvura, ariko uyu murango ndagomba hakizuba nko muci nihagera mu ijoro igwe. Hariyo mwabonye? Hariyo mwabonye? Amen. Nagenda kubwire ngo uyu mugoroba, haleluya, iyi ndwi tugiye kubamwo, haleluya, 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 hari ibintu tuza kwanga. Tuza gukora isengesho rivuga ngo kwanga. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo kugira gute? Kugira gute? Haleluya. Abayuda barasenze isengesho ry'ukwanga, baravuze ngo ntacyo Yakobo we yapfuye, ariko Petero we ntawo tuvyemera. Abaza kubya ibyo uza kwanga uyu mugoroba biraza kwemera. Niwanga ubusiribateri buraza kwemera. Niwanga ubuzima urimo buraza kwemera. Niba wanyumvise nzamurira haleluya. 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 Ndumva ndi mu mwuka wo kubyanga. Mana ishimwe cyane. Ndaza gusenga, turaza gusenga. Ubuzima warabayeho muri 2020 ubwanye mu izina rya Yesu. Turaza kurema ubuzima bushasha, ubuzima bwo kwirukanwa mu nzu, ubuzima bwo kuburara, ubuzima bwo kwambara imyambaro bagukuriye yambawe n'abandi. Uragomba kubwanga muri 2020 Repos. Haleluya. Ndumva tuza kuba umwanya wo kwirevolta. Mana ishimwe cyane. Nutumva ibyo niko ndavuga uraza gutaha uko waje. Mana ishimwe. Ubuzima bwo kubana n'abarozi bagenda bagaruka, bakubuza kuryama,
ndumva uyu mugoroba tuza kuganka. Mana ishimwe cyane. Numva twabijemo igihe kitaragera, ariko numva mpagaze mu uwo mwuka. Igihe abarozi binjiye hano bakagenda uko nyene. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Vuga ngo ntibizongera. Tangariza ubuzima bwawe ibyambayeho ntibizongera. Zamura ukuboko dusenge. Mbaye ndaguha amakuru make tugiye gusenga. Nuwifata nk'ibikino biraza kubera ibikino, ariko abaza kubyakira birabyara igitangaza. Mana uri data wa twese, uri Imana ishobora byose, uri Imana ivuze biba kandi itegetse bikomera. Uyu mugoroba reka utugirire neza. Ngushimiye ko hari ibyo wavuze uzokora muri 2023. Turabiremye uyu munsi, kandi aya masengesho uze guhaguruka nk'Imana ukora igitangaza. Ingabo z'ijuru zimanuke. Hari igihe wavuga ngo muri Egiputa nta bantu ukeneye gutuma, ndiko wabwiye Mose ngo nzomanuka. Iyo umanutse rero mu izina rya Yesu, aho uciye ibintu byose biremera. Tugukomeye amashyi menshi Christo, kugiye kubana natwe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Uhabwe umugisha n'uhoraho kubaje mu nzu y'Imana. Pasa ngwino, ndumva tugiye kubyanka. Haleluya, 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 haleluya. Mana ibahe umugisha umuntu wese yaje mu nzu y'Imana, umuntu wese yakandagiye hano ahabwe umugisha n'uhoraho. Amen. Mukomera amashi umwongere. Aya mashi muyongereho mu izina rya Yesu. Pasiteri wanyu Imana imuhezagire cyane, ni umukozi w'Imana, mu mukomera amashi. Ubwo nzobabwira igituma mbabwiye amajambo, kandi Imana imuhezagire cyane. Mufite umwungere mwiza cyane, umwungere akunda igikogwa, kandi umwungere akunda intama ziwe. Si bose, abandi muri iki gihe bibereye mu vy'iwabo, ariko turamaze hafi ukwezi kose muri ngaha muri ko murasenga. Umuntu akwingingira gusenga ni mubi. Umuntu akwingingira gusenga ni mubi. Naho wotonda Imana ntikuvuyeko, yoyo yabibonye. Ubundi naho abahanuzi batavuze ivy'iwawe, Imana yo yabibonye. Abandi bapastori baricaye ntibariko barasenga, bazoza gusenga kuri bonane, ariko wewe ukwezi kose muri ko murasenga. mu mukomere mashi, Imana imuhezagire cyane. Ndashimiye Imana rero. Ndumva uno munsi ngirana umunsi ugira 8 ndi hano, nibyo, kandi Imana ishishikara kungirira neza, namwe ibagirire neza. Uyu mugoroba ntabwo tuza kuvuga ijambo kanini, ahubwo dufite umugoroba wo gusenga. Hari ibyo tugomba kwanga nk'uko umurongozi yabivuze. Hari ibyo tugomba kwanga, ni ukuri, hari ibintu tugomba kwanga. Rero iyo hageze ko bavyanga, nta wangira uwundi. Umwe wese ni wagomba kwanga. Ufise ibyo ugomba kwanga, ufise n'ibyo ugomba kwemera. Zamura amaboko dutere haleluya. Imana igira neza. Haleluya. Nasomye amakuru y'umukozi w'Imana yaraboshwe ari mu minyororo, ariko nta kuri Imana itokura umuntu. Imana imusanga mu gasho, imuhuza n'umuntu akomeye. Reka nawe muri ibi bihurimo Imana iguhuze n'umuntu akomeye. Haleluya. Yosefu uzi gupfungwa n'umuntu akomeye. Nimba ikigeragezo urimo wagishizwemo n'umuntu akomeye, birakenewe ko Imana ikuzanira umuntu akomeye akagukura muri icyo kigeragezo mu izina rya Yesu. Imana yibutse Yosefu. Imana, reka ngubwire ibiharuro by'Imana. Imana ifise uko ibigenza.
gutabagwa kwa Yosefu byaciye mu nzozi. Muno mwaka wa 2023 Imana iguha umwuga uzokugeza kure. Ushobora kuba ufite umwuga wo gusenga ugatuma ugera kure. Yosefu nta yindi ngabire yari afise, ntiyerekwa, ntiyahishurirwa, ahubwo yasobanura inzozi. Ni ukuri si ukuri? Ntabwo yagira guca, ahubwo abantu bararota bakamuzanira inzozi akazisobanura. Izo nzozi zimuhesha umugisha, izo nzozi zimuhesha kuba umwami, zimuhesha kuba umutegetsi, zimuhesha kubahwa mu izina rya Yesu. Inzozi zonyine. Reka nawe inzozi zawe zituma ugera kure mu izina rya Yesu. Hari izo warose ziribagiranwa, reka Imana izihindure inzozi zibagiranywe zisubire zigira agaciro mu izina rya Yesu. Iza Yosefu zaribagiranywe, abantu baramwibagira, abiwabo baramwibagira, bamugandukaho ngo yapfuye. Ijoro rimwe Imana iramwibuka, imusanga mu gasho. We azamva itangazo rivuye muri perezidansi rivuze ngo Yosefu mumumweshe. Ntawuzi imishatsi yari yarabaye amaderede, agasho karababaza mu izina rya Yesu. Baca baramusinga, ndiko ndabona bariko baramumwa, yo bamusinga bamugira neza. Baca bamwambika iyindi myambaro itambawe n'abandi. Imodoka zo muri perezidansi nshya ziraza ziramutora, zimukura mu gasho. Ntawe ubizi ko wamupfunze, ashobora kuba wamupfunze ari we yari shefu wa misho. Birashoboka? Ntibishoboka. Si we yari ku kirimbi bwa misi yatwara ingabo, naho yoba atarimo. Ashobora kuba ari mu bantu bapanze abantu baza kumubohora. Uyu mugoroba bakugiriye nabi, Imana ibacemwo, bavuga izina ryawe ko ari izina rikomeye. Iyumvire Yosefu ari mu gasho, imodoka zo muri perezidansi zije kumutora. Niwiyumvire rero. Wabyumvire nawe, uyumvire nk'ubuzima urimwo. Imana ihinduye igakora igitangaza. Umumama umwe yari yadushingiye ntahe, twako tuvuga ubutumwa nk'uko nyene. Imana yavuga ngo hari abantu, iyo Imana ivuze ngo hari abantu uza wakira. Yavuga ngo hari abantu bubakiwe ngaha mu gisagara, wamutamakaza arakira. Byari nagiye mbona haguruka mu ishengero ati Yesu we, ati nagiye mbona umuntu anyubakira mu Kinanira. Ati kuva mvuka ati agaparasera narimfise ku muzina baragatwaye. Ati ubanyubakiye mu Kinanira, inzu bayihejeje ngiye kuyimukiramo. Ati ibi bintu abahanuzi bavuga nivyo birafata. Nukuri bisindiko ndashikuza n'ivyabaye. Ni wiyumvire nkawe we nyaka umaze upanze ngaha mu gisagara, umuntu agacaza kujana mu Kinanira ati ngiyi inzu ni gwawe, ngiyi ni impapuro, mbwira muri kumwe ngo kuyumvamo gute? Umutamakazi umubonye nikandambira aracambara yeboyebo kandi ari mu gisagara. Ubwo azoswa kwambara yeboyebo agiye mu Kinanira? Uribaza azoswa kwambara yeboyebo agiye mu Kinanira? Iyamuhaye iyo nzu, imuha n'imyambaro, imuha no kuryama neza, imuha no kurya neza, imuha no Yesu we, ubuzosanga ikirata agenda kubitegeragera. Kaka nigahagaze. Imana iguhinduriye ubuzima iguha n'ahantu heza uba. No munsi mfise ijambo rivuga ngo Imana igiye kuba umwasi w'abasi bawe. Ni Imana igiye kuba umwasi w'abasi bawe. Shaka byakire, byakire. Uyu mugoroba nugomba byakire, turi mu kirere cyo gutegeka. Imana yo mu ijuru ya yindi yakurema niyivuze ngo igomba umwasi w'abasi bawe. Hari abatabyakire mwari soma kuva 2023 2022 hari abantu batarabyumva. Wahageze nturagerayo, irukanga gose, twiruke n'umwanya. Numva no mugoroba hari ibintu Imana igomba gukora. Nukuri kw'Imana ndumva Imana icuri usaba no musi Imana aza kugikora. Wewe nyene ni ugomba gusaba. Nusaba bike uratwara bike, nusaba byinshi uratwara byinshi. Haravuze ngo kuvayo 2023 2022 havuga ngo ariko
nimwanyumvira ariko nimwanyumvira inde Imana ivuze ngo nimwanyumvira muri 2023 by'ukuri mugakora ibyo nzovuga byose mugakora ibintu Imana byose izoza iravuga abahanuzi bahagaze ngaho babahanurira umurongozi ababwiye ibikorwa byose mukabikora ibyo azohagarara ngaho akabikora mwumva ibyo igiye gukora rero nanje nzoba umwansi w'abansi banyu kushyiraho nako kandi niko shaka nzoba umugwanizi w'ababagwanya nibi bintu bibiri uyu mugoroba Imana ishizeho isezerano ivuganye nanjye nawe iravuga ngo nimwanyumvira mugakora ibyo nzovuga byose nzoba umugwanizi w'ababagwanya umwasi wa uyu mugoroba Imana irabumwa ariko Imana urayizi vuga Imana kabiri wumve vuga Imana kabiri wumve nisubirizwa nihinduka nta n'uyigereranya ariko iravuze ngo igomba iba umwasi w'abasi bawe igomba iba umugwanizi w'abakugwanya 25 sasa byinshi ikora inyuma y'ibyo soma 26 mu gihugu cyanyu no mu gihugu cy'iwanyu ntawe uzokorokesha nta muntu azosubira gutwara inda ngo iveyo ntawe uzoba intabyara nta ngumba zizoba muri repantase muri 2023 nta abantu bazosubira gukorokesha inda nta abantu bazosubira kureka gutwara inda abatabyara bazobyara ariko kondisiyo ni ukuyumvira ibitigiri by'iminsi yo kubaho kwacu ibitigiri by'iminsi yo kubaho kwacu hari abaduharuriye iminsi baravuga ngo n'inyuma y'iminsi hasigaye iminsi tuzopfa ariko Imana ishyizeho kashe iravuga ngo iminsi abantu bari baraharuye iyongeyeho ntabwo tuzapfa twumve havuze ngo ibitigiri by'iminsi yo kubaho kwanyu nzobishitsa ntimuzokenyuka ntabyo gupfa dukenyutse batugonze no urupfu rwo kugongwa Imana yavuze ngo stop babandi badutega amahembe bw'ijoro bazi ngo turaca tupfa no ni Imana ibivuze ntabwo ari jewe ndabivuze dogiteri ashobora kubesha bivanye na laboratwari by'imweretse ariko Yesu igihe wajya mu nda ya mama wawe yarakuzi azi n'iminsi nyiri iminsi uyigaba niwavuze ngo ntabwo uzapfa ukenyutse ariko umvise ko utazopfa ukenyutse wari ukwiye gutera haleluya gusumbya n'abandi bose haleluya mbabwiza ukuri nta muntu apfa akenyutse aja mu ijuru ukenyutse uvuye muri rushwanya n'umugore wawe agaca gupikurira hariya hari n'umuntu ufite akadeni utama ariko uw'Imana ikunda hari umupasitori aheruka gupfa wo mu ishengero rimwe muri aya mashengero ngaho i Bujumbura haleluya aragwara Imana yamubwira ngo baza usaba imbabazi hari abantu bavuye ngaha mu ishengero urabavuma kandi ari jewe nabatumyeho imirimo bahamagare arabahamagara basaba imbabazi umva ingene abagororotsi bapfa we iramubwira ngo subirana nakumwibuke iramwibutsa nanakamutuma umva urupfu rw'abagororotsi bose arabahamagara arababwira ngo wowe mbabarira na wowe mbabarira bavuze ngo turakubabariye arisinzirira bibaza ngo aracyariho yagiye kuko abagororotsi n'abateguza ndakwifurije gupfa urupfu rw'abagororotsi amen. Twari dufite umupasitori yavuye mu ishengero ry'iwacu ava mu ishengero aja no mu bapfumu pasiteri aja mu bapfumu we hari Imana irakunda abantu bayosha aja mu bapfumu aravuga ati mu ishengero nahoramwo Pastor Claude na Apotre Stefano baje kuzimu aragenda hose arabivuga aragenda aravyimbindira vyimba inyuma yo gupfa
ahamagara apotre barasabana imbabazi, amubwira ngo mpamagara Pasteur Claude, arampamagara ndageraho ndakorora amosozi, turasabana imbabazi, turarira ndarira, aravuga n'ibyo yari yaranyegeje ku buzima bw'iwacu, arabyatura, aravuga ngo mpamagara abapastori bose n'abari ruguru turabahamagara, baraza turiyeza. Ageze kuri hopitali mitere bati ntaco tugishoboye, ibintu byaramaze kurengerana, reka tuguhe imiti hamutahe. Yo, ageze muhira, ubwo hari umuntu yari bagiye gusaba imbabazi w'umukristo. Umukristo yari arongoye yigeze guhana murenganije. Abayira bazi ashobora kuba ameze ukagendanye agenda kwegukugura ariko Imana iramuzi. Arangije yiyujuje na wa mukristo, abwira madamu wiwe ngo genda ushira amazi muri dushe noge. Aragenda ariyoza araheza, arangije ngo numva ngomba kuryama. Madamu aragenda aramusasira, aciramufuka agashuka, aciramubwira ati Imana data nakoreye izibaho umugisha. Niryo jambo yarangijeho. Haleluya. Bagize ngo bamuvyure ngo afungure, baza kuvyura umuntu ubwo akiryama yagiye kera. Uru n'urupfu rw'abagororotsi, niryo jambo Imana ivuze muri uyu mugoro, ntabwo bazopfa bakenyutse, izokwibutsa imirimo bakoze. Irangije Yesu we, uru rupfu ndarukwipfurije, urupfu ndarukwipfurije. Abagororotsi ntabwo batera amaguru basinzira, agenda avuga ngo aheza, agenda abona iyo ari karaja, Imana ikwereke iyo uri kuraja. Yo, haleluya. Uyu mugoroba Imana izi guherezo ryiza, mw'isi nta namwe hari amahoro, mu rugo ingorane ziriyo, niguha n'umugabo n'ibibazo navyo biriho. Ariko hariya kumugwa iza Siyoni ndipfuza kuzagerayo. Nimba uzi kunkunda uzohora unyipfuriza kuzobona umugwa mwiza wera. Nashobora kuronka imodoka, hari abazi bose baragwa, hari abarose amazu baragwa, hari abatunze baragwa, ariko ntabwo mbw'Imana ngo ni nk'ubukene. Oya, nta bukene shaka, ariko n'Imana amafaranga, impe n'ibanga ryo kwiyeza, impe n'ibanga ryo kugendana n'Imana. Ahantu ndahagarukaho gato, washira akantu, kuko hari ikintu Imana imbwiye muri aya majambo, ngo hari ibintu igomba itegure muri 2023 bigira bikwitangira imbere, bize kwa birategura imitego abarozi bati akorero bukabitse. Maze nkubwire, dusomera Itanguriro 41 umurongo w'9. N'uyu murongo umwe gusa, uyu muntu yabaye umunyabwenge, unyigangiriza umuntu muri kumwe umubwira ngo umunyabwenge nk'uyu mugabo yari umuntu akomeye ariko agira ubwenge, yibuka ibyaha byiwe. Uyu mugoroba Imana ikwibutsa ibyaha byawe, iguhe kwezwa kabisa. 41 umurongo w'9 aravuga ngo maze wa mukebyi, maze wa munyashubahiro umukuru abarira Farawo ati uyu munsi ndibutse ibyaha byanje, uyu munsi ndibutse ibyaha byanje. Iyicari Imana yompa, uyu munsi nkibutse ibyaha byanje, uyu munsi ukibuka ibyaha byawe, uyu munsi ukibuka bya bindi, maze ukarondera abakozi b'Imana ukababwira ati aha narananiwe, aha byarangoye, uyu mugoroba iri sezerano riraza kujana nawe. Aribuka, waravyibagiye, Imana ntiyavyibagiye. Cyagihe wakata wagira ya makorosi, cyagihe warema ikinyoma, Imana ntiyavyibagiye. Mujya kugira umuntu ahindagera ku cyaha cy'ubusambanyi bica mu bintu byinshi. Araguhenda akakubwira ati jewe mfise ibi, murabona. Hari n'umuntu abatatanze rasiyo mu rugo akayiha maraya, abana bakarara inzara, bene maraya bariko barajya imirete mu ntuzenye mw'ihoteli.
ugasanga abana bambaye ibishweka, abana bo kwa Maraya bambaye neza. Waravyibagiye, ariko uyu mugoroba wamucavye ngo aribuka, aravuga ngo ndibutse, agenda kwa Farawo ngo ndibutse. Uyu mugoroba Imana ikwibutse ibyaha byawe. Ibyo twabihevye twigire, wavyumvise. Amasezerano rero yo muri 2023 kuba ariko barakira, komerezaho 26 wahageze 27. Umva ivy'Imana irungitse, kandi ibi bintu nuvyumva, umva mw'abantu b'Imana mwe, tugira turondera ishimwe. Pasite, tugomba gushimira Imana 2023. Tubwira Imana 2023 ubuzima bugira buhinduke. Narakubwiye umugore agira avyare habanza ibise, kandi ibise birababaza n'ukuri. Abadamu bavyaye bazamura amaboko, we yo ninde yavyaye ntagise yumvise? Uwo ntaduze ukuboko. Umuntu yagiye kuvyara ntagise yumvise. Naho utacumi, naho baba barakopeye, babaza inyama. Uzi gukata inyama we bakayikata. Hari umuntu yope bazamura ukuboko, birababaje ntibibabaza. Kare baragutera atari kareho bagutera urushinga ugapfa wese. Umuntu akamara iminsi birataza ahari, wowe baramwopera iminsi birakabarariye, ahandi waramara iminsi n'utararya. Anesthese ugasanga umuntu afije imyaka, je madamu w'iwanje n'ubu anesthese iracamuvyuka. Imana muri ubwo bari gukuriramo umwana arimo aratwenga, ukumva ibigumbagumba biraje. Umwana araryoshe mvugira ngo amina, umwana araryoshe mvugira ngo amina. Nubwo ava mu bise bibabaza, nubwo ava ahantu umuntu aba yababaye, iyaje aza yitwa umwana, kandi aba ari uw'agaciro ku buzima bwawe. Hari ivyo Imana ikoze muri uyu mugoroba, ni ivy'agaciro ku buzima bwawe. Nimba ari ikintu canyoheye, nukumva ko iriya Mana ya yindi y'inyacubahiro igiye kuba umwasi w'abasi banje, nukumva ko iriya Mana igiye kuba umugwanizi w'abangwanya. Ibi bintu byakoze ku mutima wanje, ibi bintu byahagaze mu mutima wanje. Numva ibigumbagumba, numva umunezero, numva umenga novyina, numva umenga norira, kubera numva ibigumbagumba vy'umwuka wera. Iyo numvise haleluya, kandi mu gihugu cy'iwanyu ntawe uzosubira gukorokesha inda. Nkorera ku bantu babiri babwire ngo ntawe uzosubira gukorokesha inda. Mwumve rero 2023 aka kantu cukane, kandi ijambo nashaka kujyandike n'ukuri. Ijambo ntuzugibagire. Iyi ni message ya 2023. Uyandika ahantu kabisa, urishireho akantu, nubona ugeze no mu bibazo ubwe ngo hari ijambo wavuze itariki 26. Uzuvuge ngo hari ijambo wavuze. Iyo rero novuga Imana ishobora kutarishitse ejo, ariko iryo yo yavuze iraririnda. Abantu bose baravangirwa, ari ikintu ubuhanuzi. Iyi ntabwo ivangirwa, iyi ntabwo ivangirwa, iyi ni igomba iguhanurire. Ivyo baguhanurire ke kuvyizera, ariko ibiri muri iki gitabo vyizere. Niwavyizera biraza gukora. Ivyo je nahanuye ntuvyizere, ariko ibiri muri iki gitabo vyizere. N'ivyo abandi bahanuye ntuvyizere. Nimba utagira ukwizera, izera ivy'iki gitabo biraza gukora. Naho umenga inyuma kirirabura, ariko indani harimo ubuzima. Naho umenga inyuma kirirabura, indani hari ubuzima bwawe. Ubuzima bwawe bwose bwugaraniye aha, ubuzima bwawe bwose buraha, kubaho neza biraha, ubutunzi buraha, icubahiro kiraha. Imana ihindura ubuzima bwawe biciye mu ijambo, biciye mu ijambo. Ibyapfuye biraba bizima biciye mu ijambo. Twararemwe biciye mu ijambo, twabaye abantu biciye mu ijambo. Wabaye umugore biciye mu ijambo, wabaye umugabo biciye mu ijambo, wabaye umuntu biciye mu ijambo. Umukozi w'Imana, komera abasha umwami yakoze mu ijambo, yahinduye ubuzima bwawe. Indwi haracu wambaye,
iyi ndwi haracu wambaye nzotuma igitinyiro cyanje kibitangira imbere byari turagashirako muri 2020. Imana itumye igitinyiro cyayo kitwitangira imbere muri 2023 kibe kirahagarara tutaranahagera. ya Imana ikomera amashira akomeye irungitse igitinyiro cyayo muri 2023 kigeze imbere yayo kibaye kirakingira ubuzima bwa. Icya kabiri irungitse nce ivutu abantu bose muzoshikamwo. Imana iciye ivutu abantu bose bari bateguye kugira nabi, iciye ivutu abari ko bategura kukuroga, iciye ivutu abari ko bategura kugira nabi, iciye ivutu ibintu byose byari bimeze nk'imisozi yikomera amashimani irakoze. Icya gatatu mu vyandika ibintu ndiko ndababwira tugeze ku cya gatatu Imana ikoze muri 2023 wumve kutazayishima ntume abansi banyu babaha ibitugu. Icya gatatu abansi banyu bose ntawe uzobaraba mu maso kuko muri umuriro, ntawe uzobaraba mu maso muri umuriro, bose bazobaha ibitugu babatinye ko muhuza amaso bibutse ibyo bagukoreye, bibutse ingene bahagaritse ubuzima bwawe, ntabwo bazosubira. Imana igiye kubahindura batinye kukuraba mu maso. Icyaka babahunge bazohunga bagiye guhunga. Icya gatanu nzogomora amavubi. Imana igira igomora amavubi. Hari umuntu amaze kuribwa n'ivubi ngahaza Imana we Imana we Imana we igomoye amavubi. Ndumva amavubi we namaze kuribwa n'ivuba azamura ukuboko rimwe ariko ivugomo y'amavubi igomo y'amavubi y'ababandi bahora bakugwanya, bamwe bahora baguca intege, babandi iragomo y'amavubi agira bereke. Hanyuma abitangira imbere niyagira yitangira imbere muri 2023 tutaranahagerayo yagezeyo. yirukane abahiwi n'abanyaka, yirukane babarozi n'abapfumu n'abafrimasoni n'abaheti imbere yanyu. Shaka wigereza aho wicarira, shaka waguruke duse hamwe norenza kuri ivyo. Niba utagira ukwizera iri ramo n'iryo nzigisha indwi yose ntuze kundoneramwe n'ibindi niri Imana yambwiye ngo aya ni amajambo uzashira ku mutima igiye gukorera kuri ibi. Guharura 14:28 wumva uko havuga kugira ngo washigikire aya majambo. Ibintu wabyanditse ntabyo wanditse, ibi bintu nivyo ugomba kuzishuza Imana. Nunasenga uzoza wibwira ngo wavuze ngo warungitse amavubi, wavuze ko igitinyiro cyawe kinyitangiye imbere. Uzi igitinyiro kiri imbere yawe, uratambuka abantu bose bakakwitiranya tujya ni mwene naka ntimumwegere. Haleluya. Igitinyiro urakizi, mbarizo muri kumwe nk'igitinyiro urakizi, igitinyiro urakizi. Uraduga iwanyu mu kukuramutsa bagasaba audience kubera igitinyiro. Imana yarungitse igitinyiro ku buzima bwawe. Numva novuga birebire kuko numva we mbaraga z'Imana ziramanutse. Havuze ngo ivyo numvise mugize gute, ivyo numvise muri ko muravuga ibi bintu nubivuga Imana igiye kubikorera ko babarire. Ndababwira kabisa Mana ndababariye. Uku nikora hagize ntabwo ari korona bivuze. Utarahiye ugora ashizeho indahiro kuri aya majambo avuze. Uti ibyo yumvise dushinya unyara muri repantage. Ibi bintu bitanu yumvise tuvuga nibyo nyene agiye kudukorera. Komera amashu umwami w'abami. Nta
kigiye guhinduka mu byo yumvise turi ko turavuga. Hari abantu batarabyumva mwari, hari abantu batabyumvise. Yesaya, muce muhagura dusenga Imana, tugende tusure Yesaya, tuvuge haya majambo. Ndashaka aya majambo we, nukuri nimba hari umuntu akunda kurambirwa na n'ingoga, aya majambo niyo nzigisha iyi ndwi yose. Mubonye mpagurutse ngaha kwigisha Yesaya 48 niyo majambo nzigisha. Yesaya 48. Haleluya. Harimo abantu batarabyumva. Aravuze ngo warabyumvise, none byitegereze ntubyemere byose. Bazo muri kumwete warabyumvise cyane nabyurumva. Aha. Mbega nubyemera? Urabyemera ntabyo wemera. Guhera ubu ngira mbere kibisha. Imana igira itangure kutwereka ibisha. Byari bishijwe, byari binyegejwe, utigeze kumenya, ntabyo wari bwabone n'amaso yawe. Bigizwe ubunyene, bigizwe nonaha, si bya kera, ntabwo ari bya kera. Kugeza uyu munsi ntiwigeze kubyumva. Kugira ngo woye kuvuga, ntiwari warigeze ubyumva. Mu gihugu cyanyu nta muntu azosubira gukorokesha inda. Ibyo byonyine bituma ushima Imana. Iyi ni inkuru nziza ivuye mu ijuru, iri ntangazo rivuye mu ijuru. Hari amatangazo twigeze kumva. Haleluya. Hari amatangazo twigeze kumva, hari kiri n'itangazo gihumure ku buzima bwawe. Si nibyo gusa Imana ikoze. Aya majambo muyanyandikire, numva nanje ari karamanuka. Ndafashijwe n'ukuri. Imana ingiriye neza, ingejeje hano numva iramfashije, nanje numva ndahezagiwe. Abaroma 16:20, nanje numva mpezagiwe cyane. Ndagomba nje nsaba pastor ahaguruke dusenga Imana, dushimira Imana ivyikoze. Abaroma 16:20, muhagurutse. Hasi iri jambo ntabwo turisoma wicaye, turarisoma uhagurutse. Ibi bintu turagomba nyene turangize dufyefyeture. Tugomba dufyefyeture. Ni umva havuga ngo Imana nye n'amahoro igira ifyonyore, uca ufyonyora. Ukuguru kwawe gufyonyore, gufyonyore za ngwara, gufyonyore bya bibazo. Ziriko ziratonwa, ziriko ziratera imigere rya nyuma, ziriko ziragerageza rya nyuma akanyuma, zigazitangwe guteza ingwara akanyuma, zigazitangwe kwigirisha boha, zibwira ngo ntabwo nkeneye. Imana nye n'amahoro, igira ifyonyore Satani aha ubunyene. Ntabyo bumvise kuko aba babyumvise baba babikoze bagafyonyora. Imana nye n'amahoro, igira ifyonyore Satani ubunyene. Bafyonyora gute? Ndashaka umuntu mwaze ngaho imbere anyereke ingene bafyonyora. Bavuze gufyonyora, noneho urafyonyora neza. Hari wabyumvise? Imana nye n'amahoro igira ifyonyore Satani vuba munsi y'ibirenge byawe. Zamura amaboko yawe. Itangazo repantasi we, barira barepantasi batekera impamba. Itangazo yewe Mose we, barira repantasi batekera impamba. Erega impamba turiko turatekera na y'amasengesho. Niba wowe utari kuratekera impamba ya 2023 usinihulize. Hera ubunyene mu gatondo usengera ukwezi kwa mbere, saa 6 usengera ukwa kabiri. Haleluya. Ku mugoroba usengera ukwa gatatu. Iyi minsi isigaye amezi yose muri 2023 uyagote yose uyagote amezi yose muri 2023. Ukwezi kose icyo ugomba ku Imana izokukorera. Fata mbwiye umuntu uri kumwe ngo fata ariko ko mutariko murabikora. Fata ibyo wawe, fata mu kwa mbere
twavanye mu kwa mbere ibyawe fata, mu kwa kabiri ibyawe fata, mu kwa gatatu ibyawe fata, mu kwa kane ibyawe fata. Fata, bifate mu izina rya Yesu, bifate. Aya mezi yose tugomba kuyagota. Abadayimoni bazokwikangura twabamenya amaso duhagaze mu byacu. Ntabyo dukeneye kumva amajwi y'abadayimoni, tugomba kumva ijwi ry'Uwiteka. Boshaka zamura amaboko yawe, bwira Imana ngo ni igihe cyanjye Yesu. Vuga ngo ni igihe cyanjye mwami wanje, ni igihe cyo gutabagwa, ni igihe cyo kubona Imana. Imana yavuze ngo nimwamwumvira rwose mugakora ibyo kugororoka, igira umwasi w'abasi bawe, igira umugwanizi w'abakugwanya, abahora bakugwanya. Ntabwo gisigaye ari ikibazo cyawe, gisigaye ari ikibazo cy'Imana. Abari bahagurutse kuguca intege, ntabwo gisigaye ari ikibazo cyawe, gisigaye Imana ndumva imanutse gutabara. Imana ndumva hari ibyo ije gukora. Imana ndumva hari ibyo ikoze. Rekora bashataka ribose yamandorobo rekere siterbora. Imana irambwiye ngo abadayimoni bari bagutwaye ubwenge, bari baragutwaye. Hari akantu bari barakuyemo bituma iyo ugeze mu ishure ivyigwa urabibona ukumva umenga naho utokora wabimenye. Hageze kukora ka kantu kakaza kakakwibagiza, ugasanga aho wari gushyira inyishu wayishize ku kidahuye n'ico wari gukora. Suko bimeze. Haleluya. Numva Imana ngigaruye ubwenge mu buzima bwawe. Amanota warose muri iki gice ni mabi, ariko mu gice gikurikira ugiye kuronka amanota mpagaza hamwe umuhanuzi. Uzombwira ati ni ukuri Imana iguhaye amanota meza, Imana igukuriye heho ivyatuma utamenya. Shaka wigire vyaheze. Imana ikugaruriye ubwenge nk'ubwa mbere. Mbere wari umunyabwenge, wari ufite ubwenge. Imana igiye kuguha ubwenge, kandi uzo umuntu udasanzwe wa mwana we. So umuntu udasanzwe, ndi kubona umuntu udasanzwe cyane. Hari igihe abantu babona ko atacuzovamo, none nawe yateguye icyo uzovamo. Nanye wari wazi ko nzovamo ikinavuyemo, ariko nakivuyemo. Uyu mugoroba Imana ihinduye ubuzima bwawe. Ihanurire wowe nyene, reka kwirirwa urondera abahanuzi. Ihanurire uyu mugoroba uvuge ngo bwaze kuba umwasi w'abasi wanje. Atuba bya bindi byari byarakuboshe, atuba bya byaha byari byarakuboshe. Ubwira Imana ngo ndatandukanye n'iyi minyororo, ndatandukanye n'iyi mpemu, ndatandukanye n'ubusambanyi, ndatandukanye n'akaboregwe. Hari abantu bakora ibyaha gwihishwe, tandukanya n'ivyo byaha. Imana yaje umwasi w'abasi bawe, Imana yaje umugwanizi w'abakugwanya, abakubujije